ntuze nino competition bagize duhere kwa Bahe no competition barimo kuri kimwe kwanza mutarimo Manyanga Bahe nuwo muriko murabona abantu mutari bwabone ingonga ubu rero umugutinya kamera Manyanga vipi umeze neza cyane kutinya kamera cyane kicaca rirutse kicaca ingo Tena ubanzi kitacha vipi safi umeze neza nariko ndavuga nti abantu batse kino competition ikijaja sivyo kijaja ropaje rero ikibazo mfise ko hagiyemwe bamwe abandi ntibaje mu kibazo niki bamanyanga ntibagiyemwo babahe ntibagiyemwo ba Chazel ntibagiyemwo ikibazo cyabaye yesa ubona nk'umuntu yatahukanye igato kwa kijaja kirakaja mu bari umuntu azadukurikirana kugira ngo nuwundi munsi azoze gukoreshereza kwa kijaja cameraman ube gado manoti promoter umunyoroso kwa Abuja Flavor murabizi ko muri kanya je mbaza mutunoti cameraman ndibaza bamaze kuyibona cameraman twagiye cameraman na numwe bamwita ingo dutwenge Idris vipi safi umeze neza ndashima bamwita Bahe vipi umeze neza bo jina yinjijwe kura gusa ukuntu babiduga amanuzi nyama amalayika duga ubonye ubudugije cyane bacho bakati naka yadugije naka ya ndi competition tuyitege ryari Manyanga Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Abuja Flavor mape manoti promoter maître de cérémonie manoti promoter maître de cérémonie uzo kwigana inoti azofungwa bene de camera no musivisi y'abasore babiri bafise amazina yubakiye ni engineer Tijos cameraman yagarukanye na Dragon photography ari babiragoma barabaka amasanamu ameze neza kenshi nkunda kuvuga ngo Tijos ariko aragira nk'ukurenza arabakine bisa neza muganda abwije ukuri ndavyitarange n'ikorera nko bitabo maso sinzi ko nza kuraba neza bigende neza ariko biri kose nza kugerageza ibintu bigende neza mwana uko ndi ngaha mfise amadekoro meza imbere yanje ariko inyuma yayo naho hari amadekoro meza cyane kurusha ndi kumwe n'abamemere babiri amemelodi cyangwa memere umumemeze n'umumemere abamelodi babiri abasanzwe ndaza mvuza amemelodi muca mubimenye n'abajyantu bandi kutuntu dutwenza muraza kubamenya mu mwanya ho nza kubavugira amazina kandi ko biri kose aza kutugira ga freestyle nakajya bandika kugira ngo dutwenge kucivuga ngo kutugira ngo yesa reka mpere kenshi akunda kuvuga ngo duhere ngo kubakobwa reka mpere kubakobwa iburyo bwanje ndi kumwe na Alcine Zoe ndibaze mwaba mubona kuri Facebook aratwika uko biri kose kandi yabatwengeje kenshi murakunda gushira ibintu vyiwe kuri stati zanyu za WhatsApp ibintu bikagenda neza cyane Alcine Zoe vipi safi meze neza duza kandi mugene mvuga cyane duzi meze neza ndakomeye nta kibazo komenga kuri kamera hamwe mwe kenshi ndaryohewe uraryohewe cyane yesa turaza kubishika ko nta na kimwe Niga B 257 umeze neza boss cyane gose n'ibintu bihagaze imbere zawe meze neza mbere abantu bari bazo dukoremeza ngo mema noti naho imbere ziwe hatagaze gato turaza kwivugana ntaco no musi rero ndi kubona amemelodi babiri kandi ndanezerewe cyane uko umunsi barafise umunsi udasanzwe nkuko mwayibonye muri insert bari bagize competition kwa Kijaja sanzo bahereza amagato ameze neza cyane ngaha kuri 13 mu Kamenge abahereza amagato meza cyane rero yabateguriye competition bityo rero abatsinze na babiri mubona imbere zanje hari inyuma ya kamera hari abandi bamemelodi mubabonye mwo twenga mukumba ariko nashimyereka nzane bantu babiri ubu yabaye wa mbere Alcine Zoe Niga B +257 aba uwa kabiri ariko uko biri kose avuga ati utsinzwe ntibatsindaho n'abatsinzwe niho bari ngaha Alcine ikibazo cyambere no shaka kubaza uyumva gute kuba wabaye wa mbere ndaryohewe cyane nishimye cyane kuba Imana yagiye bavuga cyane ngo kwa manoti promoter kadudu Musanzwe ndishimye cyane bitwereke ko wishimye no bitwereke ko wishimye nishimye kandi ndashimiye n'Imana cyane urashimiye n'Imana kuba wabaye wa mbere Alcine tutabeshanye atari nk'ibanga hano turabona gato watahanye mugace nk'umunyaraso Abuja Flavor singi umunwa mu mubizi Alcine yabitse envelope Alcine twereke envelope wabiri
mwayibonye iyi envelope Alcine zo yabitse envelope Alcine no envelope imwe amahera nganago sindara ariko biri kose barababariye mugabo baravuga ati wa mbere azoronka uko avuga ndabishirako ndabivuga je ndabivuga oya tubwire hariyo oya hariyo gusikino gishimisha ariko biri kose tekinike yakoresha kugira ubu wa mbere ni cyane ko narakoze cyane niko ari umukobwa oya kora narakoze warakoze cyane sawa reka nje kuwa kabiri +257 Niga B ariko nawe nabone mengora nezewe cyane we kuba wayi wa kabiri rero unezere gusumbya n'uwa mbere ako kanurago kandi rero baguha gato we kijaja kubera kimwe mu gato ya +257 uwa mbere amaye urugato gwa etage yes najo ugo bikoze umeze neza yameze agasingo baguhaye wakishimiye nta kibazo so mwese aronka bivanye n'icyo yakoze ariko wakishimiye nta kibazo na kimwe ntari bijanye muri kano kanya rero wiyumva gute kuba washoboye gutaka ikibanza cya kabiri mu bameroti bangana nka kujya so mu bisanzwe ndaryohewe kubera ntabwo twari babiri gusa twari benshi twarenga babiri ariko kuba nashoboye kuronka icyo kibanza cya kabiri ibintu byo gushima bro ni ibintu byo gushima yes tekinike wakoresheje muri abo bantu bose benshi kugira ngo ubu wa kabiri ni nkiyi so narakoze kandi harakoze n'abagenzi banje benshi warabwite mfasha mugire portage iki kandi bobaho abo bantu babigize bobaho kirakaje mu bari abantu bazadukuriye bumve ko vraiment Niga B +257 aranezerewe nyine akajambo wabarira bana babwira ibintu byinshi ndetse yuko nashobora kuvuga ibintu byinshi kirakajambo kamwe akajambo kamwe no babwira so abantu bakurikirana bamanotse TV bubahwe nabonye nawe nyene bubahwe ino gato rero ikibazo mfise muri babiri namye mbere ibibazo ino nkacanza nkuko Alcine ino gato uzoyiga ta fete wagize nuru n'urubanza turimo bisanzwe nuru n'urubanza tuza kugenda jewe tutayiriye nzoyivuga tuza kugenda ego nta kibazo tugenda tuyibaze aho nta kubesha kurimo n'ukuri imbere ya kamera muravyumva je nzobivuga tutayiriye ino gato noneho ndaza gufata amahesere ndayishingo tuza tuyibaga mutayabonyemwo tuzoba tutayiriye bose gato tuzoyiga ta fete ufise mani umunsi mukuru uyu n'umunsi mukuru ko cyane nawe iwewe tugenda tuyiriye ya mani woge nutayiriye nyene mani je ndishimiye cyane be ntanguye kumira amate ndavye gato Niga B akantu kamwe muri tujya tuntu wandika ugira akantu kamwe uvuze twengereza abantu bazadukurikirana so urazi ikintu kimwe oya banze man sinkeneye ko unsigurira no nkeneye ko umbari nshaka nakubwira ikintu kimwe kubera haba ibintu ariko icyo nshaka ko nacyumvise sinza kukwemera ko sigura utavuze icyo nakubajije ya okay sawa uvuze ngo mikoro wewe avuze ngo ndamuhe mikoro tubariye twumve sawa mubaze tubariye twumve akasanzwe kubaza bagirije ku munezero mfise naco no kwishura ubwo mbwa ndakikwishura ikiganiro ndagiye batwagiye nawe yagakubitiye mu nabyo wumvise ikintu gihari hari igihe uryoherwa ugaca urwara mu nda bro nafashwe na diare buti nariko ndavuga nti mu bantu batewe kino competition ikijaja sivyo kijaja ropashi rero ikibazo mfise ko hagiyemwo bamwe abandi ntibaja mu kibazo niki ba Manyanga ntibagiyemwo babahe ntibagiyemwo ba Chazel ntibagiyemwo ikibazo cabaye bajya ijwi wadugije bajya basanzwe bari mu mugwi ukorana na kijaji niyo mpamvu twebwe naho twagiye n'abantu batarimo abandi nabo baba batagimo memeurs nabo baba baratevye kwiyandikisha abo baratevye ariko uko biri kose nta kibazo na kimwe cyo bakiri inyuma kuba baranse cyanye ikiniki yesa ubona nk'umuntu yatahukanye igato kwa kijaja kirakajambo bari umuntu azadukurikirana kugira ngo n'uwundi munsi azoze gukoreshereza kwa kijaja so ikintu nobwira abantu badukurikirana nuko nta handi uzosanga gato iryoshe ikintu kihari nigeze kugurira sheri wanje gato ngaha mani nubu ntarafame muki uziko hari umuntu yamemereye indega kaya kubera gato nabuguriye kwa kijaja sinkeneye kutweza abantu nimba ubishaka bikora ariko icyo nkeneye nukubwira abantu bazadukurikirana kugira ngo umumotive n'uwundi munsi azoze kugurira kwa kijaja icyo nobwira abantu badukurikirana ko boza
kuza baragura gato zo kwa kijaja gato kijaja n'umuntu mwiza afise urukundo akunda abantu bose iki naco gato ziyesaka no bwiye cameraman ube gato ziwe urabona nkaje cameraman ube gato naje muri ko baranda baniyo nihereza cyo gituma utagasi nakwezi ushobora guhera gato nayi Alcine kubona mu kanya gato dufise reka ndagushimire cyane ko wemeye kuduha kano kanya yego ariko mu mwanya turaza ku nakibaza nawe tugushimire cyane yes manoti gumaho nyene cameraman ube gado manoti promoter umunyarosoko kwa Buja Flavor murabizi ko muri kanya je mbanza nutunoti cameraman ndibaza bamaze kuyibona cameraman twagiye cameraman twagiye na numwe bamwita ingo dutwenge Idris vipi safi umeze neza ndashimye bamwita Bahe vipi umeze neza muri ko murabona abantu mutari bwabone umva uratunga ubu rero umugutinya kamera bamwita Manyanga vipi safi umeze neza cyane kutinya kamera cyane kijaja rirutse kijaja ingo naho bazi kijaja vipi safi umeze neza murabona ndiko ndabaza kijaja microphone ndayishira hariya kijaja vipi kijaja vipi safi umeze neza cyo kwicara kugira ngo turebe yego shaka mbe mugufi sasa rero cyakabazo ni kamwe gusace nirengana noneho sakabazo nakaja mushaka ubwire umuntu areka adukurikira kugira ngo nuwundi munsi atoze gukoresha gatongahi wawe akajambo umubare agatume aba motive cyane nirenganiye akajambo umumotive uvuga ati nuwundi munsi kabisa akajambo ndakakubare nuwundi munsi ufikiza anniversaire sheri wakagira anniversaire umugenzi wakagira anniversaire utoza kwikorera ngahi wanje kwa kijaja none wobo bibujumbura ngo ba momoji utarage gato yo kwa kijaja naje cyane baza nawe nicyo cyawibaza shaka rero motive umuntu azadukurikirana mubwire ati nuwundi munsi uzoze kwa kijaja ropa icambere gato yo kwa kijaja niyo gato ya mbere nziza aha mu Burundi idekoye neza apana kudekora no kuryoha abarundi bakubwira ati ngo ivyo hanze ngo biba bitesa kubera vyatira abantu ariko twebwe se hanze gusa n'indani no muri wewe turashikayo kubera tukwemeze neza ko mu Burundi bakora amagarato mu gisagara cyose ca Bujumbura kandi kwa kijaja haherereye sije mu Kamenge ndagutumye wewe ibarabara rya 13 neza ku isoko ahantu bita hari nyubako apana ku isoko ibarabara rya 10 neza ku ibarabara ahantu hari nyubako bita Kamenge Business House twahejeje yego singutwiki bamwita Chazel Chazel vipi umumemero atafisa agasura kabatemu sharisha ndaki Chazel umeze neza cyane gose uyumva gute muri kano kanyamuto we muri competition ngo ni warimo ngo uri mu rwego kwa bakijaja hejuru gatoya oya vraiment je nisina ntidashobotse ko njamwe hari abo byari bigenewe nyene ko bajamo twashoboye kugira ego ariko ko biri kose nta kibazo na kimwe yes reka rero nagushimira cyane ko wemeye kuza imbere ya kamera za Manote TV yes muri kano kanya rero nahuye n'abantu bari muri jiri ya bino bintu bariko barabitegura barabe ibintu ko bigenda neza ino higa bariko baragira ariko baratunganya ibintu uburyo bwanje ndi kumwe na ingodo twenge Idris ibubamfu hariyo Bahe kandi hakabayo na Manyanga ari babiri bari buryo ibubamfu buryo no hakabayo umwe umeze neza Idris egomeze fresh cyane gose cyane Bahe nawe ni fresh sha meze neza sana rero Bahe yamaze kugirinda nyambaruka guma yeretse hagati yo kwa kijaja ndabirinda ngene sigaye ingana oya vraiment nanda fisi Manyanga umeze neza no musi watinyutse kamera gute umusi nanyoye drops wamanje kwingoka ndiko wagiye kijaja yima navyo abonye kurama mama nzoga kata amameze fresh sana kwi amanajyoye guhura nawe kandi nani ryambere duhuye oya siryambere mugano umunsi n'iryambere duhuye kandi wosanga bamumutiza ghetto mugabo ndajyoye ko duhuye ayo majambo Manyanga yaje kuvuga niyakoresha iyo asubiye kandi kwa n'umusheri wiwe SMS myinshi batabona ofete ni kopie kore Manyanga bisura no bantu ayo barabisi ayo majambo nane Manyanga makumubwira ayo majambo Manote nkwera kubona ko bangana uburebure n'umusheri wawe tuvyihose Manyanga baragufise
muga rero tugiye mu byo gutwenga ariko tukoma tuvugiye ku bintu bijeye ntuze nino competition bagize duhere kwa Bahe no competition barimo kubera kimwe kwanza mutarimo Manyanga Bahe n'uwo bon twebwe mu bisanzwe nk'abantu basanzwe bakurikirana memeurs z'i Burundi kinyaru tugira ngo tuze kujana vraiment barabizi yuko twe muri Burundi and même load umugwi w'aba memeurs 12 bari hamwe kugira bagwanire akateka ka memeurs nga mu Burundi memeurs zirashe kugaragara do please twebwe urumva kubera babiri muri Burundi and même load nibo bari muri jury y'iyo competition twararavye hagiyemwo umwe mu mugwi wacu aja mu iyo competition agatsinda ndetse biboneka nawe umenga ari mu busuma sinzi ko nawe uraneza aho ndavyumva yego muca mu bigenza ni nkuko Bantu Boy yotegura competition akatishira mu mwana wabo akacatsinda baje batangura kuvuga ngo barabahereje barabibi urumva niko rero natwe twavyumviye turavuga ati reka twe twikawushe iyo gato nayo mahera biducike basi mugabo ibintu bigende neza ariko biri kose kijaja yarabahaye akantu muri competition akantu muri competition bantu mwari muri jiri akantu nyabaki kavuge neza bon mwesanze umuntu yakoze baramushimira yego ndibaza ngabana kwishura aho wanyishuye wahejeje Yesu Manyanga muri competition muri jiri warujejwe bo jina yinjijwe kuraya gusa ukuntu biduka amanu zinyama amalayika duka ubonye ubudugire cyane bavuga ati naka yadugije sinaka ya gusa sina komanta ko cyane oh yeah nivyo narije yes muri jiri amategeko yarahari naya bo muri jiri kugira umuntu atsinde mwisunga ukuntu competition yariteguye uko iyi ni 3e edition ya competition yo muri Kijaja Patisserie Company mu mwaka umwe habaye competition star bon ukuntu competition yariteguye wari ko ravuga ko competition yari aba memeurs bon enda kubaje amategeko yarahari muri competition amategeko yarahari competition twaraba couverture ya publication novuga yuko nabantu babonye iyo publication abatushije apana marike apana amakommentaire apana partage nkajeshe ndavyumva nakubwiye ko tumaze kugira competition start turamaze kubona intambamyi zahabaye maze yuko haza kubizindi ntambamyi niyo mpamvu turazi yuko like baziba commentaire baraziba kintu cyo nyine utiba ni nabantu batushije iyo publication bayibonye nivyo twabonye yuko batiba kandi muraciye akenge ega uramaze kubona ubwenge buri muri memes ni bwinshi cyane yesa reka tubashimire cyane kwa mutwemere kuduha kano kanya nk'abantu mwari muri jiri ego merci nayo yindi competition tuyitege ryari Manyanga Kijaja bivutse niyo bivuga yesa ntacu tingo wadukwige vumana nako shikamwe karo kanje cyo imbere ya kamera nitwa Manoti promoter maître de cérémonie Manoti top promoter metrato cérémonato uzokigana iyi noti azofungwa bene de camera ndiko mbona Dragon photography mugira amanota na Manoti be press mwibuka kugura ingato kwa Kijaja mwabantu